mu rugendo yarimwo mu ntara y'Amakamba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarifadikanije kuno wa 2022 mu Kakaro n'abene gihugu bo muri komine ya Kayogoro mu guca imikobeko ikingira isi. Mu ijambo yabashikirije akaba yarashimishijwe no kugwaruka ngaho muri komine ya Kayogoro rwamaze gutahura ko ibikorwa by'amaboko ari byo bigwiza umwimbu. Kugira ngo ubone yuko ufise kazoza nuko ubu ufise abo nyene babona ko kazoza bagategura. Uno munsi rero ugwaruka ndabona mwakoranye kandi nshimishwa nuko n'abatoyi baje, kandi ubu dushimikira kuri batoyi cyane kuko nibo dushaka ko bazorema Uburundi nkuko Imana yabuturaganiye. Uburundi ni igihugu c'amata n'ubuki. Muga Imana ntiyaremye amata, Imana yaremye ibikoko by'ibitungano tubitunge neza haba biduha amata. Ubuki dushatse ubunyene tugatangura iki gihugu turagikora neza, igihugu c'amata n'ubuki birimwo byose, muga byose biva mu maboko yacu. Ntagire utayibaza ngo noneho turashikira ubwo buki ko turashikira ayo mata. Turabe n'abakurambere badukuriye. Imana yari yaraganiye Aburahamu igihugu c'isezerano, igihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuki. Muga Aburahamu yari nzapfa ataragi abahungu biwe bari nzapfa batarakicinjiramo. Mugabo uburuhiro barashitseyo, kandi bashitse muri ico gihugu ntibasanze byuzuye, babanje gukora kuko Imana yavuga iti yabahaye igihugu ciza cyane. Nimwashikayo mukarima ibitungwa byanyu mukorora ibitungwa byanyu binini na bito bito bikarondoka, nimwaramara kurima ibigega byanyu bikuzura, nimwubaka amazu meza ntimuze mwibagire Imana yoyo yabahaye ico gihugu ciza. Imana yari yaduhaye igihugu ciza. Tabatabwa uti kunda igihugu cyawe. Wewe ukunda ikintu utazi. Ngira ngo n'umwana kiri mutoyi arakunda amahera. Amahera ni yabakundishije. Hari umuntu yigeze abigisha gukunda amahera. Muga mwese murakunda. Uyu umuntu yatwononeye ni umuntu yatwigishije amahera aratweretse yabo. Nzoguhifashanya umuntu akaguma avuga ngo azobaho bamukoze mu ntoki. Kandi iyo ngeso itatuvuyemo ntacyo tuzovamo natwe, ntacyo tuzovamo. Nicyo ituma mu ntara y'Amakamba dushimira Imana cyane kuko mwebwe murazi iyo muva kandi murabona iyo muja. Nicyo ituma abanyakayogoro mwateye imbere niba ko mwaravuze muti nitwaronka amahoro nta kindi kizagisigaye rero ataruka yakabisha. Igihugu rero kugira ngo kizetere imbere nuko atanumwe umwese okwishiramo ko atawuzosaba. Ndababwire mwabana mwe uno munsi turiho turabafata umugongo, mugabo menye ko ari mwe muzadufata umugongo namwe ki murabizi, murabizi ko ari mwe muzadufata umugongo. Hano baza abana nibo bishaka kuzobika cyangwa bashaka kuzoba mwarimu. Kwe kudashaka yuko uzomutunze mwari munatunze, mwari marindira ko bamuha ku kwezi guheze bamukora mu ntoki. Utuze n'uyiha wewe niba muri umufonctionnaire ntibavuga ngo mukora amasaha 8 gusa, umunsi ugizwe n'amasaha angahe? 28. Wumvise ukoze amasaha 8 amasaha uhomvye 16. Muruvugo ruhombo rw'amasaha 16 ku munsi. Imana yaraturemeye itunga umutahe turawufise, ntage uzoshaka kuva kutagira umutahe. Twese turawufise. Mugari abazi ko umutahe ari kigaya ca leta. Kigaya ca leta kirakurahe naco mu makori n'amatagisi. Uno munsi dukeneye kigaya ca leta rero kiduga kubera guhingura ivyo igihugu carose. Nico ituma tubaza gukingira iyisi Imana yaduhaye.
numutahe ukomeye cyane urimye urimbura mu mbona kazoza dukeneye amatara n'amazi amabarabara meza ibitaro byiza amashuri meza none nk'ubu uko twamaze kubona n'ubutare dufise dutanga kubwimba tukabuhingura ivyo nizo cyaboneka mu mwanya muto turabuza aho ubu dukeneye abahinga bashobora kutwereka ingene tubuhingura abo rero tumaze kubuhingura none Burundi n'ubu bwinjije miliyoni cyane z'amadolari ku kwezi nimumbwire amabarabara mu myaka 10 dufite amabarabara yose mu Burundi nico tubasaba kwaruka murike kwimvira akazi mwiyumvira ico twokora kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere kwaruka no mu munsi mugende mubizi ni mwebwe ducungiye ku namwe nimwamwava ngo ducungiye kuri twebwe nande ducungiye kuri mwebwe muga turi kumwe twese dukeneye Burundi butunze kugira butunge utubuvuti je nakoze iki umuvyeyi akavuga ngo ufise abana bangahe ufise abana batatu abana batatu mwafise imyaka ingahe mutunze iki umwana agacavuga je nafise ikibuguru c'ingurube nigi ingurube ubundi atifise inkoko zibiri ubundi mubize ko umuryango wamaze gutuba. Mu gusozera ijambo ryiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yahamagariye abanyamakamba eka mbere n'abarundi bose kuzitabira rusansuma rwimirije mu gihugu c'u Burundi kuko ariko ruzokwerekana aho Burundi bugeze mu bijanye n'iterambere. Muri rusansuma rero bazobaza utuntu muze muratuvuga twose abafonctionnaire bazava bahisha ko bafise amazi atanu nukuyavuga yose no kuri paroisse ipa inkoko zihari tubivuga zose n'ingurube zihari tumenye itungo Burundi bufise duce tumenya ko ari umushinge duce tuba tuti mu 2024 niho twatanguye twari tumeze uko duce tumenya tuti ubu tuzomera gutya dushaka yari none nk'umuntu arimye uno munsi dufata warimye ngaho ibiharage yarimbuye kandi arashora ronka n'agafaranga none ubunye ntibucasubira kwari none ntibuba ko haguma hazana amahera none wumvuze amahera incuro 50 ubugeze ku mahera nganiki ubwo mukora imigambi nukuvuga ubwo mubona inyungu gushikaho twese muzosanga dutunze ntagere umuntu n'umwe azohisha kintu na kimwe kandi ntagiye uzokwera kuko uzobutwononeye ntituzomenya aho turi tutazi aho turi rero bica bituranira kugira ibiharuro vyerekana iyo tuje rusasuma rero ni vyiza cyane kumwe wese yo kwisasumisha kugira tumenye aho tugeze uzosiba azabashaka kutamenya aho tugeze. Inyuma y'ivyo bikorwa byo gukingira isi baciye imikobeko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaragendeye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba umwe mu migambi y'ugwaruka yafashwe mu mugongo na Paeje aho naho bakaba bakora ibijanye n'umwuga wo kubaza.